umukuru w'inama nkenguzamateka Nyiriteka Emmanuel Sizwahagera yarahaye umubonano uburongoye mu gujejwe kuvugana ukuri no kurekurana severe mu mfunyapfunyo Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye kwigenekezo rya 2022 Kigarama no mwaka. Ambassadeur Ndayicariye akaba yamenyesheje ko yari yazanywe no gushikiriza Nyiriteka Sizwahagera ivyegeranyo vy'ibikorwa vyaranguwe n'uwo mugwi muri no mwaka turiko turasozera w'ibihumbi 2020. Ivyo vyegeranyo dushikiriza inama nkenguzamateka mu misi heze twabishikirije urongoye inama nshingamateka. Uyu munsi rero turi ngaho Gitega mu nama nkenguzamateka, kandi ivyo vyegeranyo ivyo bitabo tuzobishikiriza inzego nkuru z'igihugu nk'uko ibwirizwa dukoresha ryo muri Munyonyo 2018 ribidusaba. No kuvuga iki? Umukuru w'igihugu azobironka, umushikiranganje wa mbere azobironka, n'icegera c'umukuru w'igihugu ibi bitabo ibi vyegeranyo azobironka. Tubishikiriza kugira bwa mbere bavyakire babone ivyo twakoze, hanyuma bategure umunsi isango tuzoshikiriza ku mugaragaro ibi birimwo. No kuvuga turi kumwe twicaye imbere y'abashingamateka n'abakenguzamateka bari hamwe. Urumva rero ubutumwa ni bumwe, twaje gushikiriza ivyegeranyo ibitabo vyerekana ivy'uyu mugwi waranguye muri uno mwaka ugira urangire.